Yes, nuko rero turabandanya na breaking news zacu aho neza neza twagarutse ku muvyeyi navuga nti twagarutse ku mumama wo muri Amerika ku munyamerikakazi aho ubona neza neza yateguye urubanza rwo kumushingura niteka mu gihe wewe yavuga ati nubwo biruko nubwo neza neza mbona yuko ntazokira ariko ndakwiye kubona abagenzi banje ndabasezera irya nyuma sezera abo tugendana cyane cyane ibibondo vyanje bine ngiye gusiga rero uwo munyamerikakazi akaba yitwa Divya akavuga ati jewe ubwanje ndagwaye cancer iyo cancer ndayimaranye igihe kandi ni cancer ingeze ku kanyuma rero niyo mpamvu mpisemwo guhamagara inshuti n'abagenzi ndetse n'ababanyi kugira ngo bashobore kunyereka urubanza ngezogenda ndetse banyereke n'imyambaro bazokwambara kuri uwo munsi bansezeye na cyane cyane yuko nipfuza kubona ngene ivyo birori bazobijamwo ivyo birori ngene bazovyizihiza kugira ngo mbone neza na neza ko ndabasezeye rero ni ikintu tutari tumenyereye hirya no hino novuga nti ni n'inkuru yatangaje abantu benshi bavuga bati mbega ibi bintu birabaho ibi bintu vy'uko umuntu ashobora kwitegurira umunsi mukuru wiwe ndavuga umunsi w'urupfu rwiwe ndetse agategura byose haba n'imiduga n'iki akabitegura haba n'abazoza kumushingurana iteka akabategura ndetse akababwira bati n'inyambaro bashobora kwambara urumva yuko ni ikintu cagiye kiravugisha abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga mpwaniro aho bagarutse kuri ino nkuru cyane bavuga bati ibi bintu kuva aho twakabereye ntitwari bwabibone ariko natwebwe n'ukuri novuga ni ikintu gishasha kibonetse novuga ni nk'inkuru yoba igaragaye ikaboneka mu buryo budasanzwe hirya no hino mbega kuri we kuko yaragwaye by'ukuri mbega akabonge n'iki yoba yagize nyuma yo kumva yuko agiye gusiga ibibondo bine agiye gusezera isi ndetse agiye novuga ni kuri we je novuga nti sinzi neza ko yoba yaravyakiye kujya kwakira kugiye kwitaba imana by'ukuri ni ikintu gigoye cyane kenshi na kenshi birakunze kuboneka abantu usanga bagwaye izo ngwara zidakira cyangwa izo ngwara zibageze habi usanga kenshi barihebye ugasanga nta nguvu bagifise ndetse nta buryohe bw'isi bakibona nta buryohe bw'ibintu n'ibiki hariho n'abandi mugabo iyo bishitse bakagwara ingwara zidakira ndetse bakababwira bati igihe runaka burya biragoye hari igihe utazoba uhari bibatera ico biswe depression ukaca usanga na ya misi iravanshije na ya misi ntibaye myinshi ahubwo ya misi iragabanutse kumva yuko atanguye kwiheba n'ibindi ariko atanguye gufata ibigiye bitandukanye avuga ati reka nimba ntahora ndya mayoneze kandi ayirye kubera ko n'ubundi ndagiye cyangwa nimba ntahora nywa inzoga reka ndazina n'ubundi nta rupfu nta kuramba kudapfa muri icyo gihe ugaca usanga umuntu yihebye kare ariko rero navuga ni kuri uno wewe vyari bitandukanye kuko iyo umuntu ahisemo avuga ati jewe ubwanje ndazi ko ntazokira ndazi ko nzosezera isi vuba cyane ahubwo nyereka mbega urubanza mwaruteguye gute nyereka mbega impuzu muzokwambara zimeze gute mbega imodoka muzogenderamwo munjanye zimeze gute uruva yuko iyo umuntu avuga ati by'ukuri aba yitahuye kuko biragoye cyane kumva yuko ugira usezera isi ugiye gusezera bukunda ugiye kuba ahandi hantu utazi nawe ubwawe ngene hameze n'ingene hasa ukaca wumva yuko kuri wewe wumva yuko biguhaye ingufu zo kubwira abawe timukomere ahubwo munyereke n'ibirori ngene bigiye kugenda urumva ko ari ikintu gitangaje cyane ndetse cagiye gitangaza abantu benshi bagiye batandukanye rero n'ibintu iyi nkuru tugiye kuyigaruka ko kubera ko by'ukuri ntitwari dusanzwe tuyibona kandi by'ukuri navuga ni byerekanye umutima ukomeye w'uno mama w'uno muvyeyi kuko we ubwiwe abona yuko ari ibintu bisanzwe ariko mbega ku mpande zose ibibondo vyiwe vyovyo ubona yuko bigiye gushingura uwuri muzima bigiye guherekeza uwuri muzima mbega bobo bifashe gute urumva ko ari ikintu
navuga ni gikomeye cyane burya kugwara kugeraho ugera ku rugezo rwo kuvuga uti nubwo ngwaye gukira si uno munsi byamaze kwemezwa ariko kumva yuko ufise wa mutima wo kugaruka ukavuga uti nubwo biri uko reka ngende mbajije aho bizobera ngene bazifata ngene bazogira iki ngene bazokwakira abantu urumva yuko ko ari ikintu cyo navuga ni cy'umutima ukomeye cyane sindababeshe burya urupfu ruragoye rurakanganye nta muntu akunda ko yogenda nta muntu ahari avuga ati jewe ndazi yuko nzopfa ariko ntibisanzwe ahubwo umuntu iyo umubwiye ngo uzopfa ejo ahita kwitwarira akavuga ati aha kumbe ahubwo wowe uri kutegura urupfu rw'iwanje bakurabe neza ahubwo bakumfatire yuko atari wogira umitana ugaca usanga bizanye impari hirya no hino kubera ko atinya gupfa abantu benshi dutinya gupfa abantu benshi dutinya kumva urupfu niyo bishitse ukagenda kwa muganga abantu benshi baratinya no kuja kwa muganga ko batinya kubabwira yuko burya ari icononekaye kuri wewe burya hariho iminsi utazorenza burya hariho ikintu kitagenda neza umuntu yemera kugwa mu muhira akavuga ati uko biri kose ntaco mbwa sinkeneye kumenya igihe noba nsigaje cyangwa sinkeneye kumenya uko bizogenda rero novuga nti uko abantu batinya urupfu ariko uyu mumama wakerekana yuko urupfu nubwo ruhari ariko aracari akaryo ko kuryoherwa n'abiwe ndetse akagenda abateguriye n'urubanza ngere ruzogenda rumva ko ari ikintu gikomeye cyane kuko dusanzwe tuzi iyo wumvise ati naka burya ari muri koma cyangwa naka ubwo nyine umutwe uratakara nawe ubwawe nusubira kumva ko uhema neza nimba bakubwiye bati burya rero turiko turaraba mu bihimba vy'ihemero vyawe nimeze neza nubwo wowe uri kurahema neza ubwo nyene ubuhemye nabi ariko rero urumva yuko hariho ibigiye bitandukanye inkuru tugenda turabona zikatuma tukiyumvira mbega uyu wewe ko yabifashe ibisanzwe mbega vyagenze gute mbega wewe ubwawe uri kurumva vyogeraho uvuga uti ndazi yuko bambwiye no kwa muganga ko sigaje igihe gitoya ahubwo reka ntegure uburyo ngene bizogenda cyangwa uri muri babandi bavuga bati ndazi yuko bizogenda kugera no kukanyuma reka ahubwo ngene ndabiriye nivyo nari nsigaje kubera ko utavuga uti reka ahubwo nanje ngende mbitse ako bazonjanako ngende mbitse kakandi bazonjanako kugira ngo ntibazomaramara cyangwa basabiriza hirya no hino ahubwo baze banshingura iteka rero muri ico gihe hariho abantu bavuga bati bumvise urupfu bavuga bati reka tujye byose ahubwo tumare au contraire uyu we yavuze ati nubwo biri uko nubwo ndiko ndagenda ariko ndacafise umwuka wo gutegura urugendo rw'iwanje ndacafise umwuka wo gutuma mbaza mbega ibirori uko bizogenda mbega kuri mwebwe mwese vyoba kuri twebwe twese vyoba hari umuntu yogenda avuga ati reka ntegure mbega uyu munsi hariho umuntu ashobora kwitora akavuga ati nubwo nje nkiri muzima nubwo ngifise amagara akwiye ndashobora gutegura bije y'igihe ntazoba nkihari ukuburyo bazonshingura bavuga ati reka ntegure amahera ya serke n'ibindi reka ntegure amahera yo kwakira bazoba bamperekeje yo gukaraba n'ibindi mbega rero umuntu uyu munsi yobikora iyo ntwari yobikora niyaheye urumva yuko ari ibintu bigoye cyane ariko kuri we vyabaye akanyisase vyabaye navuga ni akantu gatoya cyane ko kuvuga ati jewe uko biri kose ngende mbonye vy'ukuri ko bavyara banje bazoba bahari mbonye yuko abana banje bazoba bahari mbonye yuko ababanya bagenzi bazoba bahari tireka ahubwo tubitegure tubanze turyoherwe mu nyuma bazomperekeza ntakihari ntakibibona tikumbure wewe yashatse yuko azogenda yabonye neza ngene bazomusezera kumbure we yaryohewe avuga ati ntaco rekane uru rubanza ngende ndarukoze kuko bavuga bati urubanza rwa nyuma rw'umuntu ni guhimbaza ni kumuherekeza hariya hantu kumushingura n'iteka niko rubanza rwa nyuma umuntu abasigaje nta n'izindi manza ubundi uzosubira gukora rero kuri we kabaye akaryo keza ko guhimbaza umunsi w'urupfu rwiwe umunsi bwo kumusezerako kuko we yarazi ati n'ubundi uko biri kose sindi bukire n'ubundi uko biri kose sindi bukiranuke reka ngende sezeye reka ngende ndyohererewe aka kanya ka nyuma ko mbona yuko nanje ubwanje ntakibaho kuri we rero vyabaye uko
mbega wewe uri kurumva byo bagenda gute wogenda usezeye cyangwa nawe wogenda ubiriye byose